Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru atandukanye twabateguriye tugira ngo tubashikirize wipfuza kuzaja uba mu wa mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico usabwa nta kindi vyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Gaburiyeri Rufyikiri ati ntago Uburundi burikukira kubera ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi ari ibintu biteye ubwoba cane kandi akaba ari ibintu biteye isoni. Hari ibintu byinshi Gaburiyeri Rufyikiri yavuze ko bigaragaza ko igihugu c'u Burundi naho kivuga ko cikukiye ariko kugeza ubu kuri uyu munota n'iyi saha aho buri buce bahimbaza umunsi mukuru wo kwikukira ku Burundi imyaka 61 ishize, ariko Gaburiyeri Rufyikiri akabona ko atakwikukira kwigeze kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi mu gihe indongozi zitandukanye zarongoye igihugu c'u Burundi kuva aho Rwagasore agandaguriwe ata kintu na kimwe zigeze zikora kugira ngo Uburundi bugaragare nk'igihugu cikukiye by'ukuri, kuko n'ubundi kibeshejweho igihugu c'u Burundi kibeshejweho n'amafaranga ava mu bihugu bitunze cane by'Abarabu ndetse n'ibihugu bya Buraya ndetse na Amerika. Ibyo akaba aribyo bigaragaza ko igihugu c'u Burundi naho birirwa bavuga ko bikukiye ariko batarigera bikukira kuko batunzwe n'ibindi bihugu. Gaburiyeri Rufyikiri ngibi ibimenyetso byerekana ko Burundi butarikukira nyakuri. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu, umunsi umwe mbere y'uko Burundi buhimbaza imyaka 61 iheze buhabuje intahe yo kwikukira, Gaburiyeri Rufyikiri amenyesha ko hakiriho ibintu 12 bigaragaza ko igihugu kitarikukira nyakwikukira, na cane cane mu gisata c'ubutunzi na rirya utigaba canke ngo wigaburire utavuga ko wikukiye. Gaburiyeri Rufyikiri akavuga ko igihugu c'u Burundi naho buri buce bahimbaza umunsi wo kwikukira ariko ko batarigera bikukira kuko n'ubundi baracyatunzwe n'ibindi bihugu, kuko ibyo ariko aragaragaza bigaragaza ko igihugu c'u Burundi kitarigera cikukira na rirya abarongora igihugu c'u Burundi bo bavuga ko bikukiye. Ibyo rero ngo bituruka ku kuntu inyuma y'igandagurwa rya Rwagasore hatigeze haboneka uburongozi nyabwo bushobora kurengera inyungu zabwo bugashira imbere ineza y'abarundi bose. Gaburiyeri Rufyikiri we akabona ko indongozi zarongoye igihugu c'u Burundi nyuma y'igandagurwa rya Rwagasore zitigeze zireba inyungu z'abanyagihugu ahubwo zashize imbere inyungu zabo bwite. Murazi n'ibiri kuba muri no minsi ko bigaragara ko ibintu byinshi cane General Evariste Ndayishimiye ariko arahindura ngaha mu gihugu c'u Burundi atari kubihindura ku nyungu z'abene gihugu bato bato canke se ku nyungu z'igihugu muri rusange, ahubwo ariko arabihindura ku nyungu ziwe bwite. Murazi nyinyurana riri hagati ya General Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugwizatunga bita Ziranotse ndetse n'abandi benshi cane bafise imitahe myinshi cane mu ishirahamwe FOMI. Muri no minsi murazi biriko birabamo, ariko abahinga mu bya politike bakabona ko General Evariste Ndayishimiye ari gushaka gufuta ishirahamwe FOMI kugira ngo ishirahamwe ryiwe ariko aratangiza mu kinyegero rizabashe kuba ariryo rigumya gukora ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibiriko birababaza abarundi batari bake bibaza niba ishirahamwe runaka rizajya ripfana n'intwaro y'uwarishizeho. Ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi murazi ko amaze iminsi akora ibintu bihambaye byo guhindura amafaranga ya bamwe mu bajenerali n'abagwizatunga batandukanye ibipapuro, kuko murazi neza ko yahinduye inote y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 kubera ko yabonaga ko hari abagwizatunga benshi banyegeje mu mazu badashaka kuyazana mu mabanke, ariko ababirabira hafi bakabona ko iyo ngingo yafashe yagize ingaruka zihambaye cane ku gihugu, kuko kugeza n'ubu ngubu abanyagihugu bari mu ngaruka z'ibyo bintu yakoze, ariko ababirabira hafi bakabona ko ibyo Evariste Ndayishimiye akora atabikora ku nyungu
z'abenegihugu ahubwo abikora ku nyungu z'umuryango wiwe. Murazi ibyo umukenyezi wiwe amaze iminsi akora, murazi ibyo abana biwe bakora bitandukanye. Ibyo byose bikerekana ko ibyo General Evariste Ndayishimiye ariko arakora naho ariko arahenda abarundi ko ariko arabikora ku nyungu zabo, ariko atariko arabikora ku nyungu zabo ahubwo ari kubikora mu nyungu ziwe bwite, aribyo Gabriel Rufyikiri avuga. Akavuga ko igihugu c'u Burundi kitarigera cikukira mu gihe ibitunze igihugu hafi ya 80% bituruka hanze, ugasanga umusaruro w'igihugu ni muce cane ku buryo igihugu c'u Burundi kitashobora gutungwa n'ivyimburwa mu gihugu cabo, ahubwo gitegerezwa gutungwa n'ibiva hanze. Ibyo bigatuma ababaha ibibatunga n'ubundi bagomeza kubatuma ibyo bakora kandi bagakora ibyo bashatse. Ariho Gabriel Rufyikiri ahera avuga ko igihugu c'u Burundi kitarigera cikukira. Ibyo rero ngo bituruka ku kuntu inyuma y'igandagurwa rya Rwagasore hatigeze haboneka uburongozi nyabwo bushobora kurengera inyungu zabwo bugashira imbere ineza y'abarundi bose. Ikindi ngo ni ukuntu niyo indongozi zinaniwe gutorera umuti ibibazo by'igihugu zica zita amakosa ku bandi. Agira ati birababaje kubona inyuma y'imyaka 61 tucagiriza abakoloni ko aribo batuma tudatera imbere. Kubwiwe ngo ibihugu byose byakolonijwe ntabwo byama mu bibazo nk'iby'u Burundi. Gabriel Rufyikiri akabona ko bamwe mu ndongozi bagiriza abarundi batandukanye ko aribo bica ubutunzi bw'igihugu bakoranye n'abakoloni ari ibintu bidafise ishingiro na gatoya. Murazi ko abagerageje guhirika ubutegetsi muri 2015 bagirizwa ko bari batumwe n'abakoloni, ariko murazi neza ko abagerageje guhirika ubutegetsi muri 2015 bashakaga ko ibwirizwa shingiro ryubahirizwa, kandi bakaba baranashakaga gukingira ikibaba abanyagihugu batari bake bariko baragandagurwa mu mihingo yose y'igihugu c'u Burundi. Ariko leta ririho ico gihe ndetse n'iriho ubungubu ikabandanya ivuga ko abagerageje gutembagaza ubutegetsi muri 2015 bari batumwe n'abakoloni. Biriko birababaza Gabriel Rufyikiri kubera ibibazo bitandukanye biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi bidashaka gutorerwa umuti. Ati rero ibyo bimenyetso ingaruka byerekana ko Burundi butarikukira nyakuri ni ibihe? Nk'uko icivugo c'uyu mwaka ari twese hamwe tuduze ubutunzi bw'igihugu niho tuzokwidegembya. Ngo birababaje kubona gushika ubu haheze imyaka 61 Burundi ari co gihugu ca mbere kw'isi gikenye kandi byitwa ko cikukiye. Ica kabiri ngo ntibyumvikana ukuntu igihugu kimaze imyaka 61 ariko kikaba kitagira indege irerura umukuru w'igihugu. Ica gatatu ngo gushika ubu Burundi ntibugira ikirimba c'umukuru w'igihugu ku murwa mukuru wa politike Igitega. Rufyikiri avuga ko gushika ubu leta ipangiye uwahoze ari umukuru w'igihugu Micombero. Ica kane ngo ntibyumvikana ukuntu igihugu cikukiye kigira ideni rirenga imiliyaridi 400 riza gukoreshwa mu mahera yo kubeshaho leta gusa, kandi ubutunzi buri hasi cane aho ibice birenga gato 70 by'abarundi baba mu kigero co munsi y'ubukene. Murazi ko abarundi bashika 70% babayeho mu bukene, kandi ibiriko biraba muri kino gihe biragaragaza ko abarundi n'ubundi bazarenga n'ico kigero ca 70%, kuko biragaragara ko ata migambi leta iriko irashiraho kugira ngo abo barundi bave mu ciciro c'ubukene bukabije. Murazi ko muri no minsi abarundi babayeho nabi cane ku buryo n'ababasha kuronka ico batamira ku munsi ari bace cane, aribyo bigaragaza ko Burundi naho buvuga ko bwikukiye butarigera bwikukira. Ica gatanu ngo ntawavuga ko Burundi bwikukiye nyakwikukira mu gihe hashobora guhera umwaka abarundi batazi neza iyo bazokura igitoro. Murazi ko muri no minsi ikibazo c'igitoro cabaye ikibazo gikomeye cane, ari niyo mpamvu mubona ibintu bitandukanye biriko biraduga umwanya n'umwanya
ni ukubera ko abarundi bahebuye igitoro mu gihe Evariste Ndayishimiye yirirwa avuga ko ikibazo c'igitoro agiye kugifata mu minwe. Murazi ko no mu mezi yaheze yahoraga yagiriza General Arenguiyome Bunyoni ko ariwe atuma igitoro kitaza mu gihugu kugira ngo aduze ishavu ry'abanyagihugu amaze babone uburyo ki bamutembagaza ku butegetsi. None General Arenguiyome Bunyoni yakuwe mu mabanga yo kuba umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, ubu aranapfunze, ariko ikibazo c'igitoro cakomeje kwibonekeza muri ino minsi ho biraboneka ko igitoro cabuze no ku rwego General Arenguiyome Bunyoni yari akiri mu mabanga ntikigeze kibura kuri uru rwego, ubu cabuzeho. Ikintu ca karindwi Gabriel Rufyikiri avuga ko gishobora kuba kigaragaza ko Uburundi butarigera bwikukira ngo ntivyumvikana ukuntu gushika ubu mu gihugu cikukiye umupfasoni w'umurundi abandanya kuvyara abana batandatu mu gihe ibice 61% vy'urwaruka rwaciye ku ntebe y'ishuri ata kazi rufise. Murazi ko mu gihugu c'u Burundi bafise abashomeri benshi cane kandi bikaba binaboneka ko ata migambi leta iriko irafata kugira ngo ico kibazo gitorerwe umuti. Ica munani ngo ntawavuga ko twikukiye mu gihe hakiriho ibihumbi by'abana bakiri mw'ibarabara mu gihe hari akarwi k'abantu 10 bigarurije igice kinini c'ubutunzi bw'abarundi bose. Ikindi ngo ntivyumvikana ko igihugu covuga ko cikukiye ariko ibyo gishora hanze bingana n'ibice 20% kikinjiza ibice birenga 80%. Ibiriko birababaza abarundi batari bake babona ko n'impamvu babayeho mu bukene ari uko ata migambi leta ishiraho kugira ngo iteze imbere igihugu ndetse n'abarundi muri rusangi. Ica cenda ngo ntivyumvikana ko wovuga ko igihugu cikukiye kandi igisata c'intwaro mu mashirahamwe ya leta kikaganzwa n'inzego za politike. Ica cumi ngo gushika ubu abajejwe intwaro n'imigambwe baracafise igitsure ku butungane no ku nama nshingamateka. Ivyo navyo ngo ni ikimenyetso cerekana ko Burundi butarikukira nyakwikukira nk'uko bivugwa na Rufyikiri. Biraboneka ko muri kino gihe ubutungane bw'igihugu c'u Burundi bwapfuye ku buryo n'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ahora avuga ko ubutungane bwapfuye, akavuga ko ikibazo c'ubutungane agiye kugifata mu minwe. Murazi ko no mu minsi yaheze yavuze ko agiye kwishikira mu makomine atandukanye kugira ngo agende akemura ibibazo by'ubutungane kuko yabona ko ubutungane bwapfuye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko bikaboneka ko naho ashikiriza amajambo agaragaza ko hari ico ariko arakora ariko biherera mu majambo kuko atabyo yigera akora. Kandi murazi ko ikibazo c'ubutungane akivuzeho imyaka myinshi, ariko n'ubu biraboneka ko aho kugira ngo ubutungane bubere abarundi ahubwo bubera abategetsi ndetse n'abandi bagwizatunga batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abagwizatunga ndetse n'abategetsi bakabukoresha mu kurenganya abanyagihugu bato bato batagira aho bikora. Ica 11 ngo ntawavuga ko twikukiye mu gihe gushika ubu inyuma y'imyaka 61 ata bushobozi dufise bwo kubyaza umusaruro ubutunzi kama bw'igihugu. Birababaje kubona gushika mu myaka 61 dufise ubutunzi kama butandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi ariko tukaba tudashobora kububyaza umusaruro. Ica 12 ari naco ca nyuma ngo birababaje kubona gushika ubu byitwa ko twikukiye kandi tutaragera ku rugero rwo kubahiriza umwanya. Atanga akarorero k'ukuntu amanama menshi usanga atangura acererewe. Ibyo kandi ngo byiyongera ku kuntu abasirimu batacubahiriza abakene, abanyagihugu bato bato. Gabriel Rufyikiri akaba atanga akarorero aho nko mw'ibarabara usanga abafise imiduga batubahiriza utuyira tw'abagenda n'amaguru canke ugasanga abafise imiduga ntibubahiriza amaferuje. Biriko biravugwa na Gabriel Rufyikiri, abarundi batari bake ndetse n'abandi banyepolitike batandukanye bakabona ko ari ukuri kuzuye ko Uburundi butarigera bwikukira, naho bavuga ko bikukiye kuko ata kintu na kimwe kigaragaza ko Uburundi bwikukiye. Murazi ko n'amahera atunga leta y'u Burundi amenshi ava hanze y'igihugu, ibituma aba babahaye amahera atunga igihugu c'u Burundi ari nabo bategeka ibyo bakora
byose aribyo bigaragaza ko igihugu c'u Burundi kitarikukira. Ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, wipfuza kuzaja mu wa mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro ducisha kuri ino mboneshakure utaronka ahandi. Ico usabwa nta kindi, vyonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uje uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije banywanyi bacu.